Bene data dusubire ku butumwa bwiza nkuko intumwa zabudushikirije. Ndagira ngo turabire akarorero keza kuri Paulo intumwa uwo Yesu yatoranije akamutuma mu mahanga yose kugira ngo agende kubwira abarimwe bose ubutumwa bwiza. Paulo rero niwe intumwa yahawe kugira ngo ashikirize wewe nanje abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turagira ngo turabe ni gute ishengero rya mbere ry'intumwa ryakora. Turagira ngo turabe uko intumwa Paulo yagenda avuga ubutumwa mu nzu ku yindi. Uyu munsi twokwibaza ikibazo ati mbega ni kuki uno munsi ata muntu yovugira ubutumwa mu nzu ku yindi? Ni kubera iki abantu basohoka bagata inzu zabo bakagenda bakaja bagaterana n'abapagani, bagaterana n'abasenga ibigirwamana, bagaterana n'abantu batarakizwa, ico bita rubanda nyamwinshi canke republike. Ugasanga abantu aho kugira ngo basenge ari babiri canke batatu, ahubwo ugasanga bagiye guterana ari igihumbi amajana kugira ngo bikunde biyerekane imbere z'abantu. Bene data ndagira ngo dusengerere ijambo tugiye kwakira, hanyuma duce twinjira muri iyi nyigisho. Buri muntu wese yitegure. Yesu abahezagire. Mwami Yesu ndagushimiye cyane ko ngiye kungirira neza, unteye intege, umpaye imbaraga zo kugira ngo nongere gusangira nabera amajambo meza cyane. Mwami ndabigushimiye, nuhabwa icubahiro. Hezagira umuntu wese agiye kumviriza iri jambo ryawe, umweze umugirire neza. Nanje ndasabye amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana nyuhagire, kandi ukoze ikara ku munwa wanje. Mwami ngiye kuvuga ubutumwa bwiza, ndabigushimiye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Reka turabe ingene intumwa Paulo yagenda avuga ubutumwa mu nzu ku nzu, abwira abantu, ababurira ibigiye kuba. Yababwira yuko mu minsi itarambiranye hazoba ibibazo bikomeye, abantu bagatangura kwegera abantu inyuma zabo babagira abigishwa. Ari naho havuye handuruka umugambi wo kubaka insengero zinini, amabazilike, amakatedrale, insengero zijererenze, insengero z'abakuru n'abakomeye, kubera yuko bahavuye bakinjira mu ishengero bagashinga idini. Ivyo vyagiye kuba nyuma. Paulo yarabigabishije ishengero. Mu vyakozwe n'intumwa igihimba ca 20 umurongo wa 20 niho tugiye guhera. Dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 20 uravuga ngo, kandi murazi yuko ata jambo ribereye nacishije iruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. Yesu ashimwe cyane. Paulo asezera abakuru b'Abanyefeso ababwira yuko yahereye ubwa mbere na mbere abigisha adacije ku ruhande, yigishiriza mu nzu ku yindi. Yesu Kristo yari yaramutumye, atuma Paulo ati, mbonye neza ko hano i Yerusalemu mu Bayuda biwanyu batazokumvira, ati rero ndagira ngo ahantu uhave ugende uje kubwira ubutumwa abanyamahanga. Paulo amaze kumva iyo misiyo yaciye aramiriza. Mwene data ndagira ngo nkubwire yuko uno munsi ibi mubona by'isengero byatanguye kuvaho ishengero rimaze rigategwa butezi, hakanduruka hashingwa idini i Roma, bagashinga urusengero. Barushinze kuwitwa Petero baramwishe, bamwicira i Roma. Barangije baca bamwubaka ko urusengero, baca baramwubaka ko urusengero rukomeye cyane ku isi yose. Niko urusengero rwasubiriye ikibanza gikuru cyo muri Yerusalemu. Abaroma bamaze gusenya urusengero rw'i Yerusalemu, baciye bimurira kapitale y'ivy'amadini, baca babishinga i Roma. Maze rero baca bigarurira abayuda bose n'Abisirayeli, barasenya urusengero. Mu mwaka wa 70 barabirukana, barabashwiragiza. Baca rero baravuga bati rero Imana hariya ntikiriyo, ati kandi ko rwa rusengero rwasenyutse, reka turushinge kuri Petero ikibuye, turushinge kuri Petero mweranda. Rero mwumva i Roma ashinzwe
aho bamuhambye. None rero Pawulo yarabibasobanuriye ababwira amajambo akomeye cyane. Mbere no ku murongo wa 29 Pawulo aravuga amajambo akomeye. Duhereye ku murongo wa 28, mwirinde ubwanyu muzigame n'ubusho bwose mpwemu yera yabashizemwo, ngo mube abo kubuzezwa kugira ngo muragire ishengero ry'Imana, iry'Imana yaguze amaraso yayo. Umurongo wa 29, ndazi yuko ninamara kuhava amabingira y'inkazi azobinjiramwo atababaye umukuku. Imana ishimwe cyane, haleluya. Pawulo asobanura ababwira ibintu bigiye kuba, yuko ishengero rigiye kuvamirwa, rigiye kwinjirirwa, rigiye gutegwa n'amabingira y'inkazi. Yababwira yuko bagiye gusenya ishengero, bazane amasengero manini manini, bazana amasengero manini manini, abantu batangure gusenga bari muri republike, bari muri rubanda, bari mu banyagihugu bose atakuvangura. Hanyuma rero ivyo bitangura kuba inyuma y'uko intumwa zimaze kurangiza misyo zari zarahawe. Ndagira ngo twumve ijambo umwami Yesu yabwiye Pawulo amubwira gusohoka muri Yerusalemu, yuko atakintu ashobora kuzoharangurira. Amubwira yuko agomba kugenda mu banyamahanga kubwira ubutumwa wowe nanje. Ibyakozwe n'intumwa 22 umurongo w'17. Maze ngarutse Yerusalemu, nariko ndasenga mu rusengero, meze nk'urota, ndamubona ambwira ati, tebuka uve Yerusalemu vuba, kuko batazokwemera ibyo nshingira intahe. Nanje ntimwami, nabo ubwabo barazi yuko nashira abizeye mwibohero, nkabatonagurira mu masinagogi yose. Kandi hamwe amaraso yuwa gushingira intahe Stefano yava, nanje niho nari mpagaze mbishimye, nsanze impuzu z'abamwica. Aranyishura ati, genda kuko nzogutuma kure ku banyamahanga. Yesu ashimwe cyane, haleluya, haleluya. Yesu abwira Pawulo ati, genda kuko nzogutuma kure. Raba ubutumwa bwaratinze burava hariya burashikino, buragushikira, nanje buranshikira. Imana yamutumye kuzokubwira no kumbarira, kubwira abanyamahanga. None wewe nanje no munsi, mbega uramenya ko tutari Abisirayeli, twagiriwe ubuntu, twagiriwe imbabazi, twagiriwe ikigongwe, ariko Imana yarabiravye hasi hejuru ituma Pawulo, iramutuma. Pawulo rero amaze kugenda, yagenda yigisha inzu ku nzu, inzu ku yindi, yigishiriza mu nzu. Hano muri Efeso tumaze kumva yigishiriza mu nzu ku yindi, mu nzu ku yindi. Uno munsi ndagira ngo nkebura ishengero, ndababwire yuko tugomba gusubira kuri iyi fondasiyo y'intumwa Pawulo, kuko muribuka neza yuko izindi ntumwa zose uko zari 12 bari bakiri muri systeme y'Abayuda, kuko bobo bashotse bakomeza kubandaniriza harya kugeza igihe urusengero rw'i Yerusalemu rwasenyutse. Ndagira ngo mbabwire ibyakogwa ubwo rusengero rw'i Yerusalemu bitarasenyugwa. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igihimba ni ca 2, hanyuma dusome turabe ingene intumwa zakora zibangikanije. Imana ishimwe cyane, haleluya. Zakora zibangikanije, urusengero ntibwari bwasenyugwe. Ibyakozwe n'intumwa 2 umurongo wa 46. Kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi iwabo bamanyagura umutsima bakarya banezerewe n'imitima itagira karohe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Hano turabonye yuko mu rusengero bashishikara bakajayo, ariko iwabo hari ikintu bahakorera. Bene data, nimwumve ikintu bakorera iwabo mu mazu iwabo. Izo zari intumwa 12 z'Abayahudi. Bamwe 12 Yesu yasize atoranije bari Abayahudi, bose bari Abisirayeli. Ariko nimwumve ikintu cakoretse iwabo. Nubwo bari bakija mu rusengero, ariko iwabo bahakorera ibikorwa bikomeye byo kumanyagura umutsima. Uyu mutsima ni ikimenyetso kitwereka ko bashishikara kwibuka urupfu rwa Yesu. Kubera urupfu rwa Yesu, mu Bayuda murazi ko bari barahakanye ko Yesu ngo atari we yazutse, ngo ariko
ngo yuko ngo baje bakamwiba, bari barahaye amahera bararirizi ngo baze ngo ntibaze barimene, ngo ntibaze bavuge ko Yesu yazutse. Ariko mwibuke inshingano Yesu yari yarahaye abigishwa biwe, arabwira ati muhore mukora mutya kugira ngo munyibuke. Nuko rero muri ico gihe abigishwa nubwo bagenda hariya mu rusengero, murazi ko ariho mpwemu yera yari yarabiyerekeye ku munsi wa Pentekote, barashishikara bakaja muri kya gisagara, ariko iwabo ni mutega amatwi mwumve, iwabo mu mazu iwabo bashishikara kuja ku meza, bashishikara kumanyagura umutsima. Ndagira ngo iri jambo muritekereze mwibaze, abantu mwese mwasohotse mukava mu madini mukaba muteraniye mu masengesho y'abizera abana b'Imana, mwibuke kumanyagura umutsima, mwibuke kumanyagura umutsima. Ni mugitekereze mwibaze yuko ukwezi mwaka ushobora kuhaca, ibihe bikaca mutibutse icyo gikorwa. Abigishwa babikora buri munsi, nubwo bari Abisirayeli, nubwo bari Abayuda, nubwo bari bakiri muri iyo systeme y'Abayuda, bari bakiri muri systeme y'iryo dini ry'Abayuda, iwabo barakomeza bakamanyagura umutsima. Imana ishimwe cyane. Bene data, ntihagira ikintu kibatangira kumanyagura umutsima no kunywera ku gikombe cy'Umwami Yesu Kristo, maze mushishikare kandi mubikorane umwete nubwira. Bene data, mwibuke ko ari inshingano twahawe kugira ngo duhore dukora gutya, kugira ngo bibe icibutso. Imana ishimwe cyane. Muhira mumanyagure umutsima aho muteranye, mwibuke kumanyagura umutsima shengero ry'Imana, mwibuke kumanyagura umutsima bene data. Imana ishimwe cyane. Aho muteranye abari ku musozi w'Imana, mwibuke kumanyagura umutsima, mwibuke guterana. Erega uko tugenda dusangira iri jambo ryo mu buryo bwa mpwemu, niko kandi dushobora kandi birakwiye guhana isango, maze tugateranira ku meza buri muntu wese. Hanyuma rero maze tugaterana twese, uwo munsi tukawushinga ukaba umunsi wa twese, tugashiraho directe, maze twese tugahamagarana. Uwo munsi wateguwe naho bamwe ari mu ijoro abandi bukeye, tukemera uwo munsi tugakora ico gikorwa, maze twese tugasangirira hamwe nkuko dusangirira hamwe ijambo ry'Imana, umutsima w'ubugingo. Yesu Kristo ashimwe, Yesu ahabwa icubahiro. Ndagira ngo rero dukomeze twibuka uko intumwa zakora. Iwabo bamanyagura umutsima, basenga n'umutima uhuye, basenga badahumeka, basenga bashize hamwe. Iwabo barakomeza bagashishikara, bakaramiriza, ntibahorereza. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko tugomba gusubira ku itanguriro no kuri fondasiyo y'intumwa, kubera kuno munsi ibintu byarabaye ukundi. Bashinze amadini, bashinga insengero. Izi nsengero mwibuke inkomoko yo zituruka, niyo zikomoka mu idini ry'Iroma ry'Abanyeroma. Igihe bamaze kwinjira mu ishengero ry'intumwa, bararizimanganya, baca bashinga rero amabazilike n'amakatedrale n'ayandi masengero ashingikiye kuri guverinema y'Iroma. Muri ico gihe baca rero bakuraho mpwemu yera, bakuraho imitegekere n'imigendekere ya mpwemu w'Imana, batangura rero gushinga amadini ahurikiyemwo abapagani n'abanyamadini n'abandi bose basenga ibishushanyo. Byose bavyinjiza mu rusengero aho abantu bateranira, maze rero baca bashwiragiza intumwa, barazihama, barazitoteza, abera barababuragiza. Bashishikara rero gukora uko bigombeye. Ariko iki gihe cacu bene data, ndagira ngo mbabwire uko mubona ibintu bimaze kumera gutya, biramaze kugaragara neza yuko bamwe batababaye umukuku, bamwe bashaka guhereza abantu inyuma zabo, nibo bariko barashinga bubaka, bakomeza bashinga amadini akomeza akuvuka, kandi bagenda bubaka. Ariko ikibigaragaza nuko bamaze kunyuranya na mpwemu w'Imana, kuko icitwa idini cyose kinyuranije na mpwemu yera, icitwa idini cyose kinyuranije n'agakiza kabera. Bene data, ndagira ngo mbabwire rero, ubwo muterana, ubwo muriko murasenga mu nzu zanyu, kandi mubikorana umwete, reka twibukanye no majambo ico Yohana nawe yanditse mu cete ca kabiri ca Yohana igihimba ca mbere umurongo w'10. Yohana yaranditse aravuga ngo
nihagira umuntu aza iwanyu akaza atazanye iyo nyigisho, ntimuze mumwakire mu nzu zanyu, kandi ntimuze mumuhe ikaze, kuko uzomuha ikaze azoba afatanije nawe mu bikorwa vyiwe bibi. Ibikorwa bibi by'amadini, bibi byo gusenga mu buryo bw'amadini, nk'uko abantu biraritse bagaforoma, bagafonda, bagashinga, bakubaka, bagaheza bakabigira nka kumwe ko wa munara w'ibabeli. Ariko igihe kigiye kugera kugira ngo bayoberanywe indimi, kugira ngo hazanwe urutonde rw'Imana. Yesu agiraze gukuraho ayo madini yose y'ababeli n'ayi Babuloni. Yesu agiraze gukuraho ibyo bintu byose mubona abantu bariko barashinga, bakomeza bagenda bashinga. Bene data, nimusubire kuri fondation, nimusubire ku itanguriro, nimusubire kuri kwa gusenga kw'intumwa. Ugusenga kw'intumwa, intumwa zarasenga, zigasenga ziyeza, zigasenga zitunganya, zigasenga zigororoka, bagahagarara mu kuri. Imana ishimwe cyane. Reka tugaruke muri ya majambo Paulo yavuze mu Vyakozwe n'Intumwa igihimbani ca 20, maze dusome umurongo wa 31. Nuko mwami mugavye, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ntasiba guhanura umuntu wese, ndira ku murango no mwijoro. Paulo yarahevye ararira. Paulo yarahanuye, arigisha, arababwira ati bigiye kushika, bigiye gusohora, hagiye kuza uruvange, abantu basigare bemera ibintu byose, basigare bemera amadini yose, basigare bemera ibyo byose by'abapagani byose. Uno munsi usanga hari icivugo kivuga ngo twebwe ntituvangura, ntidutora, ngo twemera byose, ngo twe kwakira byose. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Paulo yafashe umwanya wirambuye abahanura, kandi ngo arira, kuko yabona ko hari amabingira y'inkazi agiye gutera mu ishengero, atababaye umukuku. Umurongo wa 32 haravuga ngo, kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Ntaco nifuje, ari feza, ari zahabu, ari ibyambarwa by'umuntu n'umwe. Imana ishimwe cyane. Paulo ntaco yipfuje mu bantu, ariko uyu munsi icerekana amadini ibyo arimo arakora. Bipfuza izijya mpuzu bambaye, najya amasaha, n'ijya miduga, n'abijya birato. Bipfuza ibyo bababonanye ko boze barabibahako. Bababwira ngo izo ntungwa mworoye ngo ni kubera iki ngo mutariko murazitanga. Bababwira bati izo nka, iryo rya tongo, bijya musoroma, kubera iki mutabigemura ngo mubizane. Bipfuza guhabwa kuri birya. Abakuru b'amadini abo nibo ndiko ndavuga. Abakuru b'amadini ubwabo uno munsi murabe ibyo barimo barakora, bashinga, bakomeza bashinga, bagenda bashinga n'ibisimbo mu nsengero, bakagenda bavuga ati tanga kugira ngo hezagirwe. Ibyo biba bishatse kuvuga ngo basubiye muri bimwe bya kera, kugira ngo uhezagirwe wabanza gutanga, kugira ngo ntuvumwe wa muvumo ntukuze ko wabanza gutanga. Nivyo rero babigisha. Ariko Paulo avuze ngo ntaco nipfuje, ari feza, no kuvuga ngo ari amafaranga canke amadolare canke ibindi byose by'ubutunzi by'ubigira 10 n'amashikanwa, ngo ari zahabu, ngo ari byambarwa by'umuntu numwe. Imana ishimwe cyane. Nta muntu numwe Paulo yigeze asaba ikintu. Imana ishimwe. Haleluya. Bene data, mbega weho aho uri naho uhagaze, canke ushobora kubura umukozi w'Imana, ibyo umaze guhabwa by'abantu ugenda ubasaba, ugenda ubabwira ngo nibaguhe, bingana iki? Uzobiriha ryari? Uzobisubiza ryari? Ndagira ngo mbabwire ko Paulo uwo mwitirwa yuko muri ntuma nkawe ata bintu yigeze yipfuza gusaba canke ngo abisabe ku bantu. 34 ubwanyu murazi yuko aya maboko yanje yankenurana ibyo nkenye nabo turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Ngo ubwanyu murazi ko aya maboko yanje yankenurana nabo turi kumwe. Paulo aya maboko yiwe niyo yakoresha amaboko, yakoresha gukora, yarakomeza, yarashishikara,
yaragerageza kwiyungunganya, ntabwo yigera atega amashi, nta bisimbo yari yarahegekeranije kugira ngo bimwe bigira iby'ibigira 10, ibindi bigira iby'amashikanwa, ibindi bigira ibyo gufasha n'ibyo kubaka insengero. Nta na kimwe muri ibyo Pawulo, nta na kimwe muri ibyo imfashanyo yegeranya yaheza agaca yitwara Yerusalemu kuyifashisha aboro b'i Yerusalemu, abapfakazi n'abatishoboye. Imana ishimwe cyane, kuko icyatuma bitwara hari Yerusalemu kwari kugira ngo yifatanye n'intumwa yuko bose bahurikiye ku murimo umwe. Nubwo Pawulo yakorera mu banyamahanga batari abayahudi, ariko yarereka intumwa 12 ko ibyo barimo barakora babisangiye ku ruhande rw'uko yaca yegeranya ibyatanzwe by'imfashanyo yo gufasha aboro b'i Yerusalemu. Ntabwo byari byo guhabwa intumwa. Pawulo ntiyabiryako, Pawulo ntiyahabwako bije, Pawulo ntiyabigabanyako, byose abitwara uko byakabaye bakaja kubifashisha abatishoboye bo mu Bisirayeli. Umurongo wa 35 uravuga ngo nabahaye akarorero muri byose yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo umwami Yesu ingene ubwiwe yavuze ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ni jambo rikomeye. Gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Gutanga kuzana umugisha. Ibyo uri kurakira sibyo biguhesha umugisha, ahubwo umugisha uri kuri ujya arimo araguha. Yemwe bantu mwashinze amadini, ibyo muri ko murahabwa ntabwo ari umugisha, ahubwo muri ko muragabanukirizwa. Ahubwo ujya ariko aratanga niwe ariko arahezagirwa. Ndagira ngo rero mbabwire yuko ntimwari mukwiye kuba arimwe muhabwa, ariko mwari mukwiye kuba arimwe mutanga, kuko nimwebwe musoma ya majambo, nimwebwe muri mu kibanza ca Pawulo, nimwebwe muri mu kibanza ca Petero, nimwebwe muri mu kibanza c'intumwa, muri mu kibanza ca Yohana, nimwebwe ntumwa, abakuru b'amadini, yemwe bantu mwahawe kuyobora, nimwebwe mwari mukwiye gufata iki gikorwa mugatanga. Ibyo babahaye mubibasubize, mubibarihe kane, murihe. Mwibuke Zakayo ingene abo yagunze agenda abibariha mbere ngo abibasubiza inshuro 4. Wamuhaye 1000 yamuha 4, wamuha 100 yamuha 400. Uko niko yagenda abikora Zakayo. Abagunze mwese nimwihane, ayo madini yarabahenze, yarabayobeje. Nimwumva ya majambo Pawulo yavuze ngo nabahaye akarorero muri byose yuko mu butame nk'ubwo ariko mukwiye gufasha abadakomeye. Nimufashe bajya bakene batishoboye n'abapfakazi n'impfubyi, nimufashe bajya badakomeye, nimubafashe muberekereze, mubabere akarorero, mubigisha iby'umwami Yesu Kristo yavuze yuko gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Mwene data ni watanga gatoya nubwo ari akuzoba ufise, Yesu ntazogakengera, uzogahereza ujya mupfakazi n'ujya muntu atishoboye. Imana ishimwe cyane. Yesu azobigushimira. Yesu azobigushimira. Mwibuke wa mupfakazi yatanga kubyo yari afise byose, ingene Yesu yamuvuze ko ariwe ashimiwe gusumbya bajya bose babikora bisunza amabwirizwa n'amategeko, kandi barahindukira bijya batanga bakavyigamba bakavyirata. Bene data ndagira ngo mbabwire yuko aho kugira ngo uhabwe ahubwo tanga. Izo rero ni inyigisho zashinzwe n'amadini yo kugira ngo bashinge ibyo baza baratoza muri izo nsengero. Izo nsengero zashinzwe ziturutse i Roma. Abantu benshi bita yuko ngo bari mu baporoti, ariko baracari i Roma, kuko baracubaka amabazilike, baracubaka amakatedrale, baracubaka bashinga iminara, bashinga ibicaniro. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko abera bagomba basenga nabo bahuje umutima n'inama. Yesu yaravuze ngo aho 2 canke 3 bazoba bakoraniye, yuko Yesu nawe azocaza akaba hagati muri bo. Kandi ngo aho 2 mw'isi bazohuriza hamwe gusenga bahuje inama mw'isi, ngo ico bazosaba cyose Imana izohita ikibakorera.
ndagira ngo mbabwire yuko mutohuza inama muri izo nsengero za publike. Ntimushobora guhuza inama aho muhura abagatolika n'abasilamu n'abakizwa n'abapenekote n'abasenga kiranga, ababudiste n'abahinduyizime ngo bateraniye hamwe bose ngo aho niho Imana ibumva. Ntibumva, ahubwo bene aho baba bagiye gushinga umunara w'Ibabeli, baba bagiye gushinga umunara w'i Babuloni. Ivyo ni bimwe Imana yaraba ikavuga ati reka tumanukeze kubisenya, tubayoberanye indimi, kubera ko byashajwa ko bayoborwa na mpwemu yera, ariko bo bayoborwa na gahunda z'amadini, bayoborwa na gahunda z'ubutegetsi bw'isi, bayoborwa n'urutonde rw'abantu. Ntibahamagawe n'Imana, nibo bitoranije, nibo bihamagaye. Ndagira ngo dugaruke ku itanguriro, kuri fondasiyo. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya, haleluya. Bene data, Paulo yagenda yigishiriza mu mazu, inzu kuyindi, inzu kuyindi, inzu kuyindi, inzu kuyindi. Paulo yigishiriza mu mazu, inzu kuyindi. Imana ishimwe cyane, haleluya. No mu Korinto turabona amajambo nk'ayo. Korinto ya mbere igihimba c'16, reka dusome duhere ku murongo wa 2. Kuwa mbere wose w'iminsi indwi umuntu wese muri mwebwe abike iwe ibimuhaye uburyo nk'uko atunze, kugira ngo aho nzozira ntihabe ariho amashikanwa azokoranirizwa, kandi aho nzoshikira abo muzoshima nzobatuma bahaye ibyete kugira ngo bajane iby'ubuntu bwanyu Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Hano Paulo arimo arabwira yuko ku munsi wa mbere wose w'iminsi indwi, aho ni ku munsi w'Imana, ko bagomba kubika, buri muntu wese akegeranya ibyo afise byo kugira ngo baze babirungikire abera b'i Yerusalemu. Nk'uko hano ku murongo wa mbere habivuga ngo nuko kubyo gukoranya ibitabara abera, nk'uko nageze amashengero y'i Galatiya aba ariko namwe mukora. Imana ishimwe cyane. Ataba ariko namwe mukora mu nzu iwanyu aho muteranira. Hano twabonye ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese ngo abike iwe ibimuhaye uburyo nk'uko atunze. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese abikiwe. Ku munsi wa mbere wose w'iminsi indwi baraterana, intumwa y'abigishwa baraterana. Aho Paulo yagenda kuvuga ubutumwa, yasigaye ati camuza muraterana, musenga, muterana, musenga, mwongera muterana, musenga. Imana ishimwe cyane. Uno munsi rero Imana yaratugiriye neza, iduha n'aya marezo sosiyo. Iyo muriko muraterana mu nzu iwanyu, hariho rero nuku kuremeshanya, turungikiranira ama message, tukarungikiranira amasengesho, tukaremeshanya. Hano biciye ku mbuga nkoranyambaga, ku ma WhatsApp n'ahandi hose, ugasanga abantu bariko bararemeshanya. Nuko rero bene data, muje mugira ibihe byo guterana kandi mumanyagura umutsima mu mazu iwanyu. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndagira ngo rero ayo majambo muyakurikirane kugira ngo buri muntu wese agaruke kuri fondasiyo y'intumwa Paulo, uko yagenda yigishiriza mu mazu, yigishiriza mu bantu, ahageze hose yagenda abwira abantu gusenga, bongera bamanyagura umutsima, bongera bakoranya imfashanyo yo gufasha abatishoboye, imfubyi n'abapfakazi. Icuronse ugifashisha imfubyi, ugifashisha abapfakazi, ugifashisha abatishoboye, ariko bijye barimo baratanga, bahereza abakuru, abapotre, bahereza bajya ba profete, bababwira ngo udatanze ibya 10 ngo uzorimbuka, ngo udatanze ngo ikingo ibi nibi, ngo udahaye abapasitori ngo uzobona ibara. Bababwira bijya, barangiza bamaze kubibaka, mumaze kubitanga mukabibaha, baheza bagacabijana bakabigabura. Niyo babigaburira ntimuhamenya. Ariko intumwa zozo, intumwa ibyo batanga baravyegeranya, hanyuma bakabigabura, bakabisangira. Imana ishimwe cyane. Barabisangira. Niko mu ntumwa bimeze. Intumwa niko zakora, zarasangira bijya byose bahabwa, barabisangira. Nimba babyegeranije, ibyasaguka bikagwira, bikaba bitagishoboye,
byasaguka ku byo gufasha. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa igihimba ca 4 umurongo wa 32 mwumve uko intumwa zakira hanyuma ibishikirijwe ntabwo byazimanganywa ngo bigende bizimirire mu minwe z'intumwa, ahubwo byashikirizwa imbere ya bose, byashigwa imbere ya bose bakabigabura. None uno munsi byo mutanga bihabwa bitangwa bijahe bihabwa bande biriribwahe biriribwahe. Ibyakozwe n'intumwa 4:32. Kandi abizeye bakavuvu bari bahuje umutima n'inama, kandi nta numwe yakimbukira ikintu ciwe atunze ngo niciwe, ariko byose barabisangira. Imana ishimwe cyane ngo byose barabisangira. Bimwe mutanga bijahe, bimwe mutanga ngo murabisangira. Mubisangirira he kutamenya niyo babitwaye? Ayo madini murabo ibyo bakoze. 3:3. Kandi intumwa zashingira intahe ukuzuka k'umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwinshi, kandi ubuntu bw'Imana bwinshi buba kuri bo bose. Nta mukene yari muri bo, kuko abari bafise amashamvu bose canke amazu babigura bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishira imbere y'ibirenge by'intumwa, maze bakabigabanganya abantu umuntu wese uko akenye. Yesu ashimwe cyane ngo barabizana byose bakabigabanganya abantu, barabihereza bakabishikiriza abantu bose. Umwe wese nimba umwe aronse 1,000 uwundi yaronka 1,000, umwe aronse 100 uwundi yaronka 100, umwe aronse 10,000 uwundi yahabwa 10,000. Bose bagaburirwa uko nyene, barahuza baranganya. Ntibaraba ngo ujya ni apotre, ngo ujya ni intumwa, ngo ujya ni iki, ngo ujya n'umudiakoni, bose baranganya. Bene data, none ibyo mutanga hamwe mu byegeranya byose, iyo ukwezi guheze bijahe, iyo umwaka uheze bijahe, mbega ko tubona ko ataho turumva mwabisangiye, ahubwo yuko birera mu mipfuko y'abarya barimu n'abapasitori n'abarya bapotre na zijya ntumwa. Bene data, ni mugabe mumenye ko aya madini yakuye hasi. Nimusubire kuri fondasiyo y'intumwa Paulo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Musubire kuri fondasiyo y'intumwa, intumwa za Kristo zakoreshwa n'Imana, zakoreshwa n'Imana. Oh, haleluya, haleluya. Iki ni cerekana ko batasubiye kuri gahunda y'amadini y'Abayuda. Ntabwo basubiye ku rutonde rw'amadini y'Abayuda, ntabwo basubiye ku rutonde rw'amategeko n'amabwirizwa yo muri Ancien Testament, ariko baciye bazana iyi gahunda yo kuyoborwa na Mpwemu Yera. Ibyo batanze barabisangira, umuntu wese bataravye ngo uyu n'umwigishwa, ngo uyu n'umuapotre, ngo uyu n'intumwa, ngo uyu n'umuki, ngo babiha abantu bose. Aha rero musurinyira ijambo rivuga ngo babiha abantu bose, babiha abantu bose. Umuntu wese yaseruka aho hantu baramuha. Haleluya, babiha abantu bose. Ni murabe rero ibifungurwa by'umubiri bigomba gufashishwa abantu. Ibifungurwa mu gusenga, mugomba gusenga n'umutima uhuye, mugasengana nabo muhihurije ko. Iryo niryo tandukaniro. Ugusenga musengana nabo muhuje, musterana nabo muhuje. Ariko niba ari bitanzwe bigomba guhabwa abantu, kuko ibintu ibyo by'ukurya nibyo gufasha abantu abatishoboye. Imana ihabwa icubahiro. Yesu abagirire neza. Nuko rero kwari kwibukanya amajambo y'ukuntu tugomba gusubira kuri fondasiyo y'intumwa, kandi tugasenga n'umutima uhuye. Imana ibahezagire. Mwibuke kumanyagura umutsima, mwibuke kwibuka urupfu rwa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo dusozere no gusenga. Data wo mwijuru, ndagushimiye yuko ari mpaye umwanya wo gusangira nabera aya majambo yo kwibukanya Mwami inshingano z'intumwa. Mwami, ndasabye Mpwemu Yera aherekeze iri jambo, arisobanurire umuntu wese. Abumvise ubutumwa bwiza wongere gufashwa no kubakwa. Mwami, wongere kumanyagura umutsima, wongere gusenga n'umutima uhuye. Basenge ari 2 canke 3 bahuje. Mwami, woye kwiteranya guterana n'iyi migwi y'abapagani y'amadini yiyoberanije bakifatanya n'abapagani. Ndasabye Mwami ngo buri muntu wese yivangure, yitandukanye n'icaha. Mwami, ndasabye kugira ngo ubuntu bwawe bane n'umwe wese. Urakoze Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Mwami, abasengera mu mazu. Mwami, ubahe kuremeshwa no gukomezwa, bamenye ko atari bo bonyene bitanguriye ko, ahubwo ko byatanguriye mu ishengero ry'intumwa. Yo, haleluya. Bongere gusoma no majambo, bongere gusobanukirwa, ubahishurire, batahuze. Ndasengera umuntu Mwami akiri mu caha yihane.
icaha acihane, iki caha akihane, kandi umaze kwihana wese ababarirwe arababarirwa, wihanye wese arababarirwa. Ndagushimiye mwami Yesu abariko barihana, mwami Yesu amazina yabo yandikwa mu gitabo c'ubugingo ca Mwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye kuremwa kw'isi. Urakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro, nanje ndabisenze nizeye kandi nkenguruka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Yesu abahezagire bene data, mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Telefone nizi zikurikira: utanguza igiharuro 1-8958877. Muroranirwe. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Haleluya, haleluya, amen.